komeza umuryango. Komeza umuryango ni ikiganiro cunganira abubakanye mu kwibukanya imyifato ibereye mu rugo, mu kugiriranira amahoro, mu gufashanya no mu gukomeza imbono yo gushika ku vy'Imana yabateguriye. Iki kiganiro mugitegurirwa kandi mukagishikirizwa na radiyo ubutumwa bw'amahoro isamiranira i Bujumbura no mu gihugu hagati. Kaze mu kiganiro komeza umuryango. Njuti mukunzi wanje wewe turi kumwe hano kuri radio ubutumwa bw'amahoro, ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe. Kaze mu kiganiro komeza umuryango. Uyu munsi mwagiteguriwe na Pastor Nicole Jerome, mwinga bw'ivyuma turi kumwe na mwene data Niyoniziye Salvatore. Tumusabe atwugurura ikiganiro cacu n'indirimbo. Ukunda
Nshuti yanje mukundwa, ndanezerewe kongera kuronka akanya ko kubana nawe. Ndakwifurije umwaka mwiza imbere ya byose, naho tugeze ngaha nta kibuza ko Yesu aguhezagira niba ubereye wewe n'umuryango wawe kuronka imigisha iva ku Mana. Yesu aguha umugisha, uyu mwaka uzokubera uw'amahoro n'amahirwe, kandi cane cane wo kwitegurira kuzosanganira Yesu aje ku bicu. Imana iguhezagira. Uyu munsi rero nagomba tuganire kw'ijambo rimwe rigumye ariko tutokwirengagiza. Umutwe w'ijambo dufise uyu munsi uvuga ngo ubugumba mu muryango. Ubugumba ni ijambo ritaryoshe ariko rishika mu miryango imwe imwe. Tuvuga tuti wihangane kandi wiyakire, ariko kandi dukomeza gusengera imiryango ifise ikibazo nk'ico, kuko Imana idashingirwa karimbi n'ibihe. Mu gitabo cy'Itanguriro mu gice cya 16 niho dusanga inkuru itwereka ko mu muryango wa Aburahamu naho hari ikibazo nk'iki c'ubugumba, nk'uko kitobora kuba n'ahandi. Yamara muri ico gice nyene hatubwira ingene Sara muka Aburahamu yateguye umugambi canke umupango w'ingene ikibazo kirangira. Dusome mu gice ca 16 c'igitabo c'Itanguriro guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri, turasimba dusome no ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 6. Havuga ngo Aburahamu na Sarayi barondera ivyara kuri Hagayi. Sarayi muka Aburahamu ntiyari yaravyaye, kandi yari afise inshoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. Sarayi abarira Aburahamu ati raba, Uhoraho yanyimye ivyara, ndavyara ku nshoreke yanje, kumbure nzoronkera akana kuri we. Nuko Aburahamu yumvira Sarayi. Umurongo wa 4, nuko ararira Hagari asama inda, maze abonye ko asamye inda bimutera gukengera inabuja. Sarayi abarira Aburahamu ataka kakengerwe nkengerewe kazoba ku mutwe wawe, ko nashize inshoreke yanje mu gikiriza cawe, maze ibonye ko ifise inda icirankengera. Uhoraho naducire urubanza twe nawe. Aburahamu yisha Sarayi aterega inshoreke yawe niwe uyigaba ukayiganza, numugira uko ugomba kose. Nuko Sarayi amukoresha agatuzo, araruha aramuhunga. Sara yarazi ko ategerezwa kuronkera Aburahamu umuhungu azobasamuragwa, kandi vyari mu mutima wiwe. Mu yandi majambo, azomuvyarira umwana. Ivyo nivyo vyifuzo nkoramutima biba mu bigeme bose iyo bagize umugisha bakaja kubaka. Hari n'ibimenyetso vyavyo iyo bitegura kugira ubukwe. Igihe agura udukoresho tuzomufasha mu rugo rushasha agiyemwo, agura n'udusharizo two gutaka canke gushariza inzu. Muri utwo dusharizo abigeme ntibibagira kugura ifoto y'umwana akiri muto w'umubebe. Iyo foto s'abasore benshi bayibuka, ariko abigeme ntiboyibagira. Nka Sara rero ico cifuzo kiri mu bakobwa hafi bose. Sara ntivyahavuye ngo bimushobokere kuronkera Aburahamu umwana, naho yamwifuza cane. Mu gico gice dusomye ku murongo wa mbere havuga ngo Sarayi muka Aburahamu ntiyari yaravyaye. Mu gice ca 17 ku murongo wa 17 naho dusanga Sarayi yari muto kuri Aburahamu imyaka 10. Havuga ngo maze Aburahamu arapfukama, arunama, aratwenga, yivuganiriza mu mutima ati mbega umwana yovyagwa numaze imyaka 100, na Sara amaze imyaka 90, yoba kivyara. Ico gihe yari afise imyaka 75, kandi kuri iki kigero biba bimaze kugera kure aho umukenyezi atoba acibaruka. Ubugumba bwa Sara rero yabwagiriza Imana canke yabushira ku Mana. Ibi sigitangaza kuko abantu bama barondera impamvu ibintu bitameze uko babiziga canke bagomba ko biba. Bati
mbega vyamugendeye gute? Mbega yabaye iki? Bati baramuroze, baramwabuye. Nayo nakuru vyari bimeze uku na kuriya. Abantu baravuga, bararema n'ibitabayeho canke bitazobaho. Ntukabishire ku mutima, ntugashire umutima ku majambo. Namba uri mu kibazo, namba uri mu ngorane, namba ufise ivyo uriko uracamwo bikuremereye, wirengagiza ivyo wumva, ntubihe umwanya mu mutima wawe. Sara ntiyari yarahungabanye ngo ate umwikomo ku bantu, kuko yaratahura ko uruvyaro rutangwa n'Imana canke ikarukwima. Niko dusoma ku murongo wa 2 wa ca gice ca 16 havuga ngo, Sarayi abarira Aburahamu ati raba Uhoraho yanyimye ivyara. Ibi vyamufasha kwirinda uruvugo n'amajambo canke gushira umwikomo ku muntu kanaka wo mu muryango wa hafi canke ari hirya yawo. Inshuti yanje nyumviriza, kumbura ufise ikibazo nk'ico, niko kirababaza ku mutima, ariko itonde ntikikongerereza umubabaro uwo mu mutima canke ngo bigutere gucumura mu majambo no gucumurira mu mutima kumbura utavuze. Tahura ko Imana ariyo yonyene ifise inyishu ku kibazo cawe. Kugira ngo bikubangukire rero, bishire mu maboko y'Imana nka Sara. Nk'abandi bagore kumbure ukuyemwo bamwe muri iki gihe cacu, Sara yaragomba cane uruvyaro. Atangura kugira umupango wiwe w'ingene yoronka umwana. Abwira Aburahamu umugabo wiwe ati, nguyo Hagari inshoreke yanje. Abagore benshi bafise iki kibazo bagerageza kurondera umupango nka Sara w'ingene bova mu kibazo nk'ico, ariko witonde ntuhave uca mu nzira itemewe n'Imana. Na Sara umupango wiwe ntiwazanye umugisha mu muryango kwa Aburahamu. Rimwe na rimwe hari aho usanga kubirondera nk'uku vyonona amahoro bari bafise, canke umugore akagwa mu caha, canke n'umugabo ati ndahonye nawe akagwa mu caha, uyu canke uwundi akarenga ibigo, urugo rugasambuka. Uvyirinde rero, komeza guhanga amaso Imana. Ikibazo cawe canke ikibazo canyu mugihe Imana muyirorere. Kwiherezo akaja kuraguza mu mpisho canke agafata izindi nzira zitabereye. Mukenyezi nawe mshinga ntawe unyumviriza, naho ukora uko ushoboye ukoresheje umupango wawe, umwana ukamuronka mu buryo butari bwiza, uzokwamugwana n'ijwi ryo mu mutima. Naho abakubona bakuvuga ngo yaravyaye, yararonse ikibondo, ariko umutima wawe ntimuzigera mwemeranya, kuko uzokwamukwagiriza ko wamuronse ariko mu nzira mbi mu mupango wawe nka Sara. Ico gihe ca Sara umuco nk'uwari wemewe n'abana bari bakunzwe, kandi no mu bice bimwe bimwe biracakogwa n'uyu munsi, aho umwana avyawe n'umuguranokazi canke inshoreke yegukira inabuja. Ibi vyakora no ku mutima wa Aburahamu, kuko niwe bari bubatse. Yari yarumviye Imana ava mu gihugu ciwabo nk'uko Imana yamutegetse, akaja i Kanani. None Sara umugore wiwe aracari ingumba. Cari ikibazo kuri we, kuko yari n'umutunzi, agomba kandi yipfuza uzoragwa itunga ryiwe. Ni nkaho yibwira ati ntibigishoboka ko Imana izompindura ihanga rikomeye. Iryo ryari isezerano Imana yamuhaye, kuko ntayizobicisha ata mwana mfise. Nshuti yanje unyumviriza, na cane cane wewe ufise ikibazo nk'iki, ntiwihebure, reka ivyiyumviro birebire, ahubwo guma wizigiye Imana. Salvatore twongera indirimbo mu buhinga bw'ivyuma, hanyuma tubandanye. Arahiri umuntu yizigira Uhoraho, ivyizigiro vyiwe bikaba kumana, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi kikama
izuba gishora imizi kikama kirevye ikiganyira mu gihe cy'izuba jamani toto icyumva izuba gishora imizi kikama kirevye ikiganyira mu gihe cy'izuba naho umoro ntiwizigira umuntu naho imfuvyi ntiwizigira umuntu abapfakazi mwese ntimwizigira abantu ariko tabaza Yesu aragutabara ariko tabaza Yesu aragutabara. Nije uhoraho sesu umutima agerageza umushaha wose kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ingeso ziwe uhoraho mbura nanjye ndagira undokore mu bwiza nanjye ndarokoka kuko ari wewe shimwe ryanje uhoraho mbura nanjye ndakira undokore mu bwiza nanjye ndarokoka kuko ari wewe shimwe ryanje naho umoro ntiwizigira umuntu naho imfuvyi ntiwizigira umuntu abapfakazi mwese Aburahamu yagerageje kugira samuragwa Eliyezeri umushumba wiwe w'umunyegiputa aheruka no kugwa mu ikosa Adamu yaguyemwo yumvira umugore wiwe aho kumvira Imana ariko Imana ikomeza kumubwira ko uzotorana ivyiwe azoboye ivyariye naho Imana itavuga ko azomuvyara kuri Sara ngo itomore iryo zina byasaba ko uyu mupango wabo rero bawuzana ku Mana ikawemeza canke ikawuhakana. Ibi vyatuma Imana ibaha inkomezi zo kwihangana kugeza ku gihe cayo. Niko uri mu kibazo nk'iki ndakugira inama ngo ivyo wiyumvira canke utegekanya nk'inyishu ku kibazo cawe biha Imana bisengere udahagaritse umutima kugira ntufate ingingo wenyene ngo have umererwa nabi kuruta uko warumerewe kuko nkuko twavuze ingaruka zabaye mbi kuri Sara na Aburahamu kugeza n'uyu munsi izi ngaruka zivuye ku mupango wa Sara ziracariho. Umugambi utari mu Imana ntabwo uzana umugisha. Ivyabaye Hagari yibungenze hanyuma akavyara ntivyorohe Aburahamu na cane Sara kandi ariwe yazanye umupango wo kuronka umwana mu muryango. Amahoro make vyazanye hagati yabo, urwanko batari bwankana igihe cose bari bamaze kubana, nta mugambi bari barigeze kugira wo gutandukana. Ivyo vyose vyazanywe nuko umupango wa Sara winjiye muri uyu muryango. Mukenyezi rero tuzi umutima, itonde, shira umutima mu nda, ukomeze urabe Imana kuruta abantu n'impanuro zabo. Mu kurangiza nkwibutse ko ataca Imana ikorera ubusa naho tutobitahura, naho itobanza kubiduhishurira. Komeza uyizigire nizi pfundo yapfunditse aho riri n'igihe caryo. Njuti yanje twabanye muri iganiro nagomba tugarukire ngaha ariko dusengere hamwe na cane dusengere uyu mwene data afise iki kibazo mu muryango canke dusengere uyu muryango ufise ikibazo nk'iki kuko kiraremereye.
Imana ya Aburahamu iracariho, iracakora. Dusenge. Mwami Imana yacu uri mwijuru, turagushimiye kuri mwiza kandi ugira neza. Wewe wiyumviriye kuri Sara, kuri ya myaka ingana kwa kundi, ukiyumvira ku muryango wa Aburahamu, uracarurya nyene. Duhagaze imbere yawe mu kwizera hamwe n'uyu muntu, hamwe n'uyu muryango, kugira ngo utugirire neza. Barihanganye, barakuroreye, ntibafashe inzira y'imipango yabo. Barakwizigira, Mana yo kwizigirwa. Girira neza uyu muryango mu izina rya Yesu Kristo. We urashoboye vyose, ushobora no kugumbahura. Yaba umugore canke umugabo, ushobora kumugumbahura. Udukorera igitangaza, uyu muryango uronka ikibondo. Turabasengeye Mana. Turasengeye uyu muryango unezereze. Turasengeye uyu muryango unezereze. Turasengeye umukenyezi umuhe guheka. Turasengeye umushinga ntahe umugirire neza. Hezagiriye umuryango Mana, ukorere neza nk'uko wakoreye Aburahamu n'abandi benshi batari bake bakwizigiye. Udukorere ivyo turavyizeye. Ni wewe Mana kandi ushobora vyose. Tugushize mu maboko y'umuryango. Niwe washizeho umuryango kuva uremye Adamu karema Eva. Mana yera igororotse, niko wabahuje. Bazigame, bagirire neza, ntibasamburwe n'ikibazo, ariko kirushirize kubegeranya no kububaka mu rukundo wabahaye. Ahasigaye nawe ukora ico tugusavye Mana, kandi nabico bagusaba. Batera iteka uyu muryango uzoburi duteye. Urakoze kutwumviye, turavyizeye. Uri Imana yo kwizigirwa kandi igira neza. Turakurorereye, ni mw'izina rya Yesu Kristo dusenze dusaba, amen. Njuti twabanye muri kiganiro rero, naho ubutaha. Nimba ufise ico ubaza canke icifuzo mu gikorwa c'Imana, canke intererano yo gushigikira igikorwa, telefone ni 69 75 84 83. Imana iguhezagire mukunzi wahisemo kubana natwe mu kiganiro Komeza Umuryango. Ukaba ufise ico ubaza canke wifuza kutwunganira, duhamagare kuri izi nomero 22 21 52 55 mu masaha y'akazi, canke kuri ngendanwa 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Amahoro ya Kristo aganze mu rugo rwawe.